Ndabaramukije bakunzi mwese mwe murankurikira kumbonesha kure Heritage ni mwene Solantre Bukuru ndifuza ko dusangira iciyumviro cy'uyu munsi kivuga ngo ntugasuzugure amatanguriro mato. Sinzi ushobora kubikora nkurikira umudandaza ukaba ufise umutahe mutoyi w'ikaranga ariko nawe ndabwire ngo uwo mutahe uko wobungana kose reka kuwusuzugura. Abarundi nibo bayamaze ngo gato karakura. Reka dusome muri Zekariya igice ca 4 umurongo wa 10. Haravuga ngo mbega hari uwogaya ibikiri umugero ku munsi w'intangamarara bazonezerwa babonye karisho mu ntoki za Zerubabeli. Uyu murongo usomye mu gifaransa uvuga ngo ne méprisez pas les faibles commencements. Mu kirundi ntugasuzugure ibikiri umugero. Rimwe na rimwe nk'abana b'abantu kubera tugendeshwa n'ivyo tubona turakunda gusuzugura ibintu bikiri mu ntango. Ugasanga nk'agashengero karimwe abantu batanu umukristo ariko ari inamura gatwenga kwako gashengero ntaco kazovamwo ngo n'abakristo bakeya ngo n'abakristo bashika batanu bonyene. Muganda ngo ndakwibutse ngo Yesu Kristo umwami wacu yari afise abigishwa 12 bari abo kurushi mugagenda murabo uyu munsi abo 12 bavuyemwo ibihumbi n'ibihumbagiza. Rero mwene data kirazira gusuzugura ibikiri umugero, kirazira gusuzugura ibikiri umushinge. Ushobora gusuzugura umuntu muravye intango yahereyeko ukabona n'umuntu yatanguye apanze hama akapanga chambrette ejo akimuka akaja muri chambre zibiri ejo ugasanga n'umugwiza atunga asigaye afise igorofa nini. Kubera iki? Yatanguriye buke bukava mu bwiza aja mu bundi. Rero mu buzima ru Kristo namwe nababwire ngo byose ntibizotangurira hejuru, bizotangura ari akantu gatoyi. Yesu niwe yavuze ati ubwami bw'Imana bumeze nk'akatete, bumeze nk'akabuto gatoyi kagenda karama kakaba igiti kinini inyoni zikarika muriko. Rero bisigura ngo ico uri kurakora cyose ubona kikiri gitoya bandanye ukivomera kizovamo igiti kinini. Ushaka ari urudandaza watanguje umutahe w'ibihumbi 10 we bandanye ubumwizigirwa muri biki hama Imana izovyagura bibe binini usigara utangara mu bandi. Yesu ntiyacitse intege kuba afise abantu 12 abo 12 barongewe ko bashika 70. Mu nyuma ku munsi wa Pentecote baraba ibihumbi 3 vyongereye. Rero bisigura ngo gato karakura. Mu buzima ntudusuzugura intango nto kuko iyi Imana yacu ni Imana ishobora gufata imitsima 5 ikayigwiza ikagaburira ibihumbi n'ibihumbagiza. Rero mwene data gato karakura. Raba umuntu ingene avuka ari embryon, avuka ari akantu nyene kadasobanutse mugagate bakavamwo umuntu afise ubwanwa akomeye afise n'ijwi. Rero bisigura ngo mu buzima nta gucika intege, nta kwihebura ngo ndiko ntangura mu bintu bitoya. Oya, umva izo zibika zaramagi. Ntiwisuzugure ngo ba muri chambrette ejo nawe ushobora gusigara upangisha abandi. Haleluya. Rero ni Imana ihindura amateka, ni Imana ihezagira ibikorwa by'intoke zacu. Ivyo uri kurakora nyene ntubisuzugure, bikorana ubwizigirwa kuko ivyo nivyo bizovyara binini. Rero ryari jambo ryo kubatera intege mwebwe muri ko murakora ibintu mengo ni bito ntivyavansa uri kuri dogutima z'imyaka jewe ndandaza nta mutahe sindaronka no kuja mu Buganda kurangura. Umva bandanye urumwizigirwa dandaza ivyo biyoba bizovamwo iduka niniya. Rero ntimucike intege gato karakura kandi ntimusuzugura amatanguriro mato. Uyu munsi ntango yanyu ishobora ko ari nto ariko amaherezo ukazokunguka cyane. Yesu arabahezagire mwebwe mariko murakurikira iciyumviro cy'uyu munsi. Uhoraho ahezagire ibikorwa by'intoke zanyu. Shalom.